intumbero no gushigikira muziki ndundi twe dusanzwe turi abakunzi b'umuziki kuva kera cyane gose urumva je na Jojo twaraje no nga mu mwaka uheze turaraba karere turakagenzura tuvuga ati natwe afite tuzogira ico tumaze ku muziki ndundi ico tumaze ku banyagihugu. Alright, Kari Izack. Asante sana. Umeze neza? Ndashima kabisa. Wagenze neza cyane. Twagenze neza cyane gose. Okay, shaka kutubwire kwa mwana ushika ngaha anye waje ryari byameze gute kugira twumve neza bo imbe tuja mu kigano nyazi. Urugendo rwanyarutse cyane ko nahagurutse jo Chicago saa 6 nkabanshise ngaha saa 7. Hafu umunsi wose ya. Ariko imbere kuza hariho ukuntu twatuzi kuza kwa Mungu ntivyashoboka ko no munsi uzi no munsi habaye ikibazo nari guhaguruka ku wa gatandatu hama indege ikigira ikibazo ca maintenance issues hama urugendo corasiba byace biba ngombwa ko nkatindi tike bushasha kubera nande numva nkumbuye kuza ngaha cyane gose. Alright, ku batabizi benshi bazi ko usazwe n'umurundi kuba mu gihugu ca Amerika uje mu gihugu c'u Burundi uzana igiteramo cita gisazwe ko 8 categwa na Black FM cekwe nawe nyene nka manager dushaka kutubwire impamvu yatuye mwiba guteba keke giteramo n'intumbero yavyo muri rusange. Impamvu ni nukumurika radio Black FM abanyagihugu bose bayimenye ko imaze igihe kitari gito isamirana twifuje kuzanana na mushinga naye Jojo Town mugabo nyene byashobotse nje mpari nawe abahari so niyo mpamvu niyo kumurikira radio tu. Okay, ni Big Fizo ni Sad B ni Visual Love n'andi ari byose batanduka bagiye gukora kuri stage imwe nintu bitize bari boneka no musi numwe ko bigiye kuboneka kuri gihe ca Black FM ntabwo amufise bwo bazava bano bantu bavuga ati abafana b'uca abafana bagira ikibazo gitandukanye kuko bazi yuko zabige ko umuntu abikora ko muri bikoze nka Black FM. Nta kibazo burya abasani bose abafana bose barabasangiye niba ari yanyene buri musani wese azonezereza abafana biwe twayaze neza ibintu bigenda neza gusa azo kwitabira igiteramo bazi barabe ibyo babateguriye. Ini Hit Top TV the #1 channel in our country nk'abatana nego tusigera tunanirwa ni Alvin Gucci aka Janjalaw Izack. Kuba sanzwe batakuzi neza uriko urafasha cyane kubw'umuziki wacu wa entertainment ya kabiri gatandwi shaka kumenya nubwahi buhinga wakoresheje kugira utumire bijya bihangange byose tuko turabona kuri iki giteramo cyanyu kizobitari 6 ukwezi k'8 nkeneye kumenya ubuhinga nyamukuru mwakoresheje kuko tuzi ababikoze nishira hamwe eko wewe kubw'ingufu zanyu. Ubuhinga niko twayaze neza tugahuza kandi baratwubahiriza nyene nk'team nka radio nyene nawe ubundi nyene nta birebire nuko nyene batwubahirije batworohereza ibintu baremera ko dukorana. Okay, na Black FM target yanyu nyamukuru ni target nyamukuru no gusupporting umuziki ndundi. Umuziki ndundi urabona ahantu ugeze uri kuratera intambwe natwe turifuza kugira utera itafari kandi umuziki ugeze kuko mu mwaka uheze twari turi ngaha turagenzura karere nyene ukuntu byifashe ngo ibintu byinshi twatanga kwishira mu ngiro ubwo rero aduhereza umwanya tubaza zarabona bimwe na bimwe umwanya wabyo. Reka tuvuge ati komera cyane ku muziki wa entertainment wa kabiri gatandwi kuko ni ikintu gikomeye cyane aho twama tubona abantu benshi batandukanye baza bafasha nyene kugira umuziki wacu utere intambwe ikomeye cyane. Mbe tugerageje kuraba ku zindi mpano ho murafisi iyo target yo kuzamura izindi mpano. Ego cyane gose muri ni BBE Black Bingo Entertainment ni n'umuryango wagutse harimo ibintu byinshi harimo Black FM harimo Black Records urumva narebira hari naho atabasane barasohoka mugabo ibyo ni ibintu turiko turiyumva kandi tumaze iminsi twiyumvira n'ibyashoboka Imana ikadufasha bazobimenya abantu. Okay, ariyo ikijanye na collabo aro benshi bama basaba bakavuga aba diaspora kenshi musanzwe mu bahanze nta nguvu mwokora kugira turonke ya collabo yaba baririmbyi bacu ibihanganga ama legend kugira tubabone kumwe nkuko kwene mukora bakaza kuba bari kumwe kuri stage cyane gose nitwabitangura tuzwa dutanguye amakora barashoboka ni ibintu bisaba uburyo kandi bisaba no kuyaga tu nabo bantu mushaka gukorana nabo
nitwabishikira tuzobikora kuko nayo ni indoto yacu. Yego cyane. Reka tugushimire cyane kuko ni n'amahigo turonse yo kuvugana nawe. Turabona ko urushe n'urugendo rwabaye rurerure cyane. Reka tugushimire cyane bro. Murakoze cyane gose. Tuzofata umwanya ukwiye. Tuzofata umwanya ukwiye. Tuzofata umwanya ukwiye. Nacarenga. ati bibagiye niba Black FM yarabayeho, ati bibagiye niba Biggie yaravuye kuri televiziyo aja ku radio, ati bibagiye niba abashefu barashoboye kwizera Landry promoter bamubwira umesha kuri Black FM, ati kuva aho Jojo rero atawe guhemera Landry promoter yaza ngo asigaye agahara, ati kuva rero aho Landry promoter amwiye karoti muri Black FM abantu bose basigaye bamuraba ngo asigaye agahara, bavuga ko ati Biggie rero basigaye bavuga ko yahindutse kuva abaye chef w'iradi ko Jojo nakarota twirukana tujya ijasho yacu ko dufisa amatala kabisa. Ndanabibutsa yuko muri Black FM dufise abashitsi badasanzwe abona ko bafashe rutema ikirere ibaganye ngango isagara cya Bujumbura, aho neza kuri Merkiyo ndadayi bagishika babonye imiduga izimvye gusa. Itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani dufise ikintu kidasanzwe, dufise ikintu kizohuza abaririmbyi rurangirana mu muziki w'u Burundi, harimo Big Fizzo, harimo Sadbi, Estanish, Mona Warda, harimo Wiz Design, harimo Wise La Besto. Tuba dufise abaririmbyi batandukanye mu mutaranirwa Mkombozi Hasala Victoria Sempre, Fabulous FEE Keshan Boy. Ariko rero murazi neza yuko nababwiye tugitangura yuko hari abashitsi bariko baraza, ndetse atakindi kibazanye atari igiteramo cy'itariki zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2022. Kano kanya rero bamaze gushika mu bwami bwa Black FM. None bibagiye nimba twabakiriye nimba mwebwe bishika ni muronka aba diaspora, twe turabaronka bibagiye he none nimba Rwambo yaravyibushe kuva amaze kumenya Black FM kibaho bibagiye he. Reka twakire rero duhereye ku mushefu wacu ari we Biggie, Mr. Black FM, Mr. The Black Friday Hip Hop, Mr. Beat Boss. Ndakuba ariko ndi kuri micro urabizi ko atabu chef. Boss twagiye. Boss ndakubaha. Radi tuvuga ibyekesho. Sawa nisho ariko ndakubaha. Boss yahoje umushitsi akira abashitsi. Ndabizi kukaze. Boss ndabizi kukaze. Ametse phone nambaye. Duhe boss duhe. Ndakubaha boss. Punguza gatoya. Ushaka iki none? Freestyle. Changi la.
Okay, monsieur mwese bra. Okay. Watubereke katugire freestyle sazwe gusa. Okay, sawa freestyle. Check it raw, yeah. Yeah. Wadodoye habe. Taha kare. Uhamagaye sineba mbanje kongera kare right. Chaka gari nanje nenge zari taraguri ka ukorote nsanga pare. Simikango sindafra pa hugani nango. Muri hip hop mengo ndi simba muri jungle. You know what I mean? We had the song nigga do it. Oh yeah. Kabisa boss ndagwa ikaze muri Black FM. Asante sana. Ikiganiro cha Kinyeni Disa System ni kiganiro musanzwe mufise byinshi mwakorera ndetse mwashuye gutanguza animbatse neza yuko twishimiye kubona tuko turababaza. Asante sana Randiri wakoze cyane. Shimana ko wadukurikirana, shima nawe wafashe umwanya. Yego. Ugakora mu kiyoto turi hali. Ego kubganje nuvuga neza ko atabubasha mfise bwo kwakira umushitsi kubera ko ngiga experience canke uburambe nkeka ahantu hari chef urumva sino avangira byinshi vuze ariko ndifuza yuko umutwakirira. Okay, nuko mwavyumvise ni yanzu promoter twa turi kumwe va mu ntango y'ikiganiro mabizi ni The Star System from Monday to Friday 1 p.m. to 3 p.m. twa turi kumwe misi yose cyo muziki w'Uburundi. By the way kino munsi tuve kuri airport gutegera umutumire cyangwa umuntu novuga yuko akakora ikintu bikomeye cyane muziki w'Uburundi. Umwe novuga yuko akagerageza kugira ngo abari bashika 35 bazore ku stage muri 6 z'ukwezi kwa 6 ku8 hala kuri STADE Intwari aho ubona bizotanga amasaha 8 canke saa 8 zo turi kumwe bizotangwa neza cyane uwo mutume na suni ni Izack Mannager mkubwa karibu cyane mzee igira mic. Asante sana umeze neza cyane gose randiyampaye imikungu ndakwakire nuko nta mu kiganiro ariko kadabikore kuko yabimpaye ndibaza umva neza ini Black FM karibu cyane ndibaza ni ryambe hashitse ariko ndibaza you feel good man. Ego ni ryambe kabisa ubonye gute meze gute numva ndi home yani wana birarenze no kuvuga. Okay. Harashajije cyane gose. Chef murakoze rero ngaho ahora hejeje. Asante. Izack. Yes. My brother. Yes. Umtana ni. My brother. Umeze neza. Urakomeye cyane. Yeah. Ndashima. Ndagiye kubona bro. Me too man. Ingene wari usanzwe unzi niko usanze meze cyane. Uri vibe master, vibe killer. Kabisa. Za vibe zose kabisa. Asante sana. Urahikaze muri Black FM? Asante sana murakoze cyane. Cyane ko ndanagushimire ndanagukeza kubona mwarasho gufata ugwaruka ari batwebwe mukadukura mu ibarabara mugashora kutwizera tukerekana ingano nzazo dufise kwisamiriza. Ego dufise igiteramo kidasanzwe nibaza neza ko ariko cyabazanye cyo cyabazanye gikuru ariko ikibazo cya mbere ndifuza kumenya urugendo rwa rumeze gute mbega ko vyari sansa gushika ku munsi wejo bikabitize bikunda niki kibazo cyari cyabaye. Urugendo rwagenze neza gusa gwarapfuye nari kuza kwa gatandatu amazi haba ikibazo canuze c'indege igira maintenance issues ama ticket ndayigira ndayihagarika umva byashoboye ngomba ko nkatisha yindi nkaba naruriye ejo nkaca shiko no munsi kabisa. Washitse muri Black FM nkuko boss yabivuze washitse muri Black FM raba rero bling kwanza zisamiriza raba bling kwanza yadi ndayabona Izack rero ngaha imwese byo kuvuga mu Burundi ngo kubera mu Burundi biki turafise climatiser andira kwe nikoti nago nakuye kabisa mwibujo murabo arashushe ngo biki dufise climatiser kabisa ona ko bigi yakoze ibishoboka byose kugira ibintu bigare refreshing kabisa. Ego mwarashe kwimvira gutegura igiteramo citariki 6 z'ukwezi ku8 kuri kimwahisemo kugishira mu ku8 ho kubera kimwahisemo koresha abaririmbyi benshi. Mu ku8 niyo matariki urabizi ko dusanga dufise ubuzara dukora niwo mwanya twarabiyo tubona ko ujana na availability tuba dufise twebwe ama cyaducagura itariki 6 z'uku8 muri gahunda Jojo Town nawe yari kuzoza mugabo ko ndabibona bibafise guhinduka mugabo bitugumana icizere arafise kuza. Ego cy'abaririmbyi naco dushaka ino radio nyene ni abaririmbyi bose iyo biza gushoboka twari gukorana n'abaririmbyi bose muri entertainment. Ego nyakubaha chef twabonye mwarashoboye gushira habona bimwe amwe mu afishe ivyapa
vyerekana neza yuko itariki zitandatu mu gisagara ca Bujumbura hazoba ari ikintu kidasanzwe donc hazoba umuriro uzo buri kuraka kandi uzozimwa niki uzozimwa n'imihogo y'abazoba kwitaba ivyo biteramo kubera iki ariho mwashoye gushiraho kariho tariki nyezina yo kwerekana ahabona isamirize mu gihe tumaze amezi atari make turiko turakora normally gutegura canke gutora itariki dukorerako vyavuye d'abord ku umwanya wabanye nk'aba CEO bacu c'abashefu bacu bari bafise cakabiri naco twaravye ni muci of course twaravye twagira tugashira igihe c'imvura zimvura shaka kuvyica kandi ushaka ko umuntu wese yava akagera umunyagihugu yava akagera ateza kuza muri ico giteramo igihe haguye imvura ntiyoza urabizi ariko muci kandi nini ya vacances abantu bari muhira abanyesho bari muhira numwanya mwiza cyane wo gushaka kwitabira igiteramo vyoroshe ko ufise umwanya ukwiye abanyeshuri abana abakuze batoyi deja twashitse n'igiteramo no kubuntu bivuge yuko twashitse tworohereza abantu bose muri rusange sengugura imodokari mazuronye n'igitoro maze twese dutera imbere okay tuane ivu Izack akari mukumva gute karakubita kabisa karakubita ngazogura imodokari n'igitoro urashitse kumvisha hari iburaya narabonye umunsi umwe mu rubanza rwa Dikobu narabonye ico imodoka ararimo Toyota iri ku rwego iri miliyoni make ni miliyoni amajana 2 itoyota iri hejuru ndavuga ati reka ngore cyane nzogura imodoka birashoboka kabisa boss nagomba kubaza ikindi kibazo kwere kimwiyumvire ko igiteramo cyo bakubura mu gihe mwazanye bamwe mu baririmbyi batakunze kuboneka mu biteramo ngahi Bujumbura nk'abande Satbi akayiboneka mu biteramo Big Fizo ari babiri abahura bahura no mane imwe twabwire ni Black FM ni Samiraze isamiranira iwanyu ni yawe ni yanje ni yanje ni y'abanyakamenge umarama oya ni y'abanyakamenge ni yabo mu kigo ni y'abarundi bose bivuge yuko gusha abarimvyi benshi kujyanye suko twavuze tushaka bo intumbero yari yo kugira ngo umuntu wese akunda umuziki umushikira hari cyaka naco yari intumbero yo kuvuga uko Sadbi shozwe zirazimvye twese turabizi ubasikavuga ati nadimire umuntu twishaka dushaka 220 ariko tugageje kumuzanire wa muntu yifuza kumubona bikoroha bavyoshine kwa mushikira twatwashitwa tuteka tworohereza abantu bose bashore kuza babone Fizo kuri stage imwe na Sadbi kuri stage imwe na Visual Love Mona Wada Estanish Mukombozi El Pro abarinzi batandukanye ngamwe 3 bose Izack ikindi kibazo nagomba kubabaza ego nivyo muraduteguriye nka Black FM nka staff ya Black FM nato igiteramo cagakura igiteramo kizo nizera neze ko abantu ko tuzova tuburiho tubashira ariko stade nini yani mpamvu twashize kuri stade nini ya mbega muri ko mubitegura muri ko mubitegura gute kugira tumwe mu tubazo tukunze kwibonekeza mu biteramo bitandukanye ngayi Bujumbura netwibonekeza mu giteramo ca Black FM ndamufasha gatoye inge tuko tabitegura ndibaza ni mu bimuzanye ava birimwe ko waje desomena ava aje ngo tubitegure neza ahubwo bizoryohe gose ego twabiteguye twabigejeje ariko hasizo ndwizibiri zigaye ndibaza nko kwa gatanu ino musi araruhuka ejo nenda muha rapport ibintu byose twakoze abibone kwa gatanu ushobora guteka mbwira rero sasa ibigire bipanze ego Izack mbuge nta muririmbyi yo yarabagoye canke muri team baba baravuze ati bana umuririmbyi mze baba umuririmbyi yatuvuruze bana nuku nimba ubuvyibuka aya ahubwo abingireho ndabona bashimira kweri abarimvyi bose twumvikanye neza turakorana neza nta nubwo batugoye kabisa nta numwe Izack ari no mu migambi y'ugwaruka donc bura kwifuza gutera imbere hari imwe mu migambi y'aba diaspora abantu bakora ibikorwa byabo hanze donc abarundi bari hanze bakora nga mu gihugu cyacu Burundi ariko ugasanga ivyo bikorwa ntibiriko biragira kamara abantu kubera ki Izack na famille canke team yose ya Black FM mwahisemo kwanza gukora ikintu cha Black FM donc kuzana no mugambi wisamirize na bajojo hari intumbero no gushigikira muziki ndundi twe dusanzwe turabakunzi b'umuziki kuva kera cyane gose urumva je na jojo twaraje no nga mu mwaka uheze turaraba karere turakagenzura tuvuga ati natwe afite tuzogico tumaze ku muziki ndundi nico tumaze ku banyagihugu ko nubundi urabizi president nyene yaraje ntari muri Amerika atubwira ati abajene mukore umva nkawe cyane gose ndagukunda ko uri umukozi nabara navyibushe uri umukozi kuva ngeze muri Black FM amatama
bisigaye bimeze fresh kabisa kabisa ibiganiro byawe ndabikurikirana ufise vibe zisangije urakoze nibaze neza ko biri mu byo aba boss bangomwe kandi ndanabashimira kubera ko nibigeze bavuga ati andi promoter ugeze kuri micro kwisamirizi gabanya tibavuga ati bana isanira ni gwawe ni gwanje ni gwacu ni atwese niki kintu ushobora kubwira aba diaspora donc abarundi bari hanze kano kanya koko ndaze neza bakora gukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye tuko baragukurikirana ku ma Twitter ku ma Instagram na Facebook niki kintu ushobora nirihe jambo gikanguro ushobora kubabwira mu kuzana imigambi ngahi wacu twagwanya ubukene nibitinye baze beinveste mu gihugu yego beinveste bateze imbere igihugu kuko ugiye kuraba mu bihugu byinshi biteye imbere aba diaspora nibo babiteje imbere n'imiziki no muri za Nigeria hose imiziki ya Nigeria yateye imbere kubera aba diaspora ajya amafaranga bakorera hariya bazi barayazana ngabakora imigambi bafasha abana mu ibarabara ari muziki cyaco cyose kandi biko biragenda neza ku bintu maze imisi mbona aba diaspora babyutse cyane gose zaba Australia America muri Black FM turafite umushitsi rero dufite umushitsi adasanzwe atakiri ikintu cyamuzanye atari tariki zitandatu cya wibaza umuntu neza afata indege kaza kubwita tariki zitandatu wowe nawe wicariye mu Kamenge uri ko atwumviriza uzosibishwa niki ko konze natanze na sponsor ya bisi je natanze bisi abanyakamenge ko atwumviriza bisi irahari izo batora ibatwara ibasubiza inyuma bisi imwe ariko kwa stay urumva ijamwe abantu 32 muca mwiharura bambere 32 bambere genzo bamenya nzobarira amafaranga yiwanje kwinjira ni kubuntu numva uzobona Fizo ubone Sadbi ubone Mkombozi ubone Stanishi ubone Mona Warda ubone Wazira Besto ubone Fabilove ubone Bidondo ubone Wiz Designer ubone Landry Promoter kubera ikijewe ubone Minushe ubone Lolilo mzizi wajiwe nare chambara Burundi abo bose uzobabona kubuntu live ya Vishu uyibone nawe toba live ariko uzobona ingene ikora mu gahogo umubone fresh abo bose muzobabona kuri stage ubone mutima ro comedy Mr Ndaga Mr Karanyanyaye Mr Sawa abo bose uzobona cha wibaza uci usiba vraiment ariko ni kuri stade haragutse navyo kuvuga ngo ngubikini bikingo ni hatoya ngubikini hazoba hagutse twese niho tuzoba turi itariki zitandatu ukwezi k'umunani umwaka wa 2022 aho rangira ndi promoter zoba naberewe vya hatari nzosaba staff ya Top TV ngoteshereza ikote itankose cyangingurire cyose bizoba bimeze fresh kabisa manager mukurangiza ikiganiro ubona umwanya ukura dusiga cyane kugira dushoye kubandanya n'izindi gahunda z'isamirizi nike kintu abarundi bo kwitega kugiteramo ca Rusisi bitega ibintu byiza gusa kuko mu bintu binzanye nyine ni kugira tubandanye twitegura cyane gose kandi ndabizi n'abaririmbi nabo bariko barabishiramo ingufu bazoza nyine baryohera abafana babo bazohashike kweri ku bwinshi ego ikibazo nanje cyo cyanyuma cha kuri nyakubahwa Bigi nyakubahwa ikigira cha director w'isamirizi Black FM hari bimwe mu bibazo vyibonekeje mu biteramo bimaze imisi biba kandi niho mwari muri ariko niki kintu mugiye gukora namwe kugira twatubazo ariko ico Izack nikimuraba cyane kubera ko we nk'umuntu bakunze kwitaba ibiteramo experience uramaze kuyibona ibibazo bikunze kwa mu biteramo uramaze kwibona ikibazo cy'umwanya muko mukorana gute n'abaririmbyi kugira nizo avuga itera intambamyi mu giteramo cyacu cy'tariki zitandatu nkuko bivuze byinshi turabizi twa tubibona byose kandi twazi ne bigenda niyo mpamvu aje kare ubwacu kuvyigira hamwe tubirabire hamwe twese bwacu kuraba dupange neza umwanya kuko tonabibutsa nuko abaririmbyi bose bazoja kuri stage bose bazomenya programme yabo banashaka before umunsi tuzobahereza bagira program tucibareza bose ati wozorimba amasaha umwanya n'uyo uzorimba indimbo zingana ukuntu umwanya ngo nukuntu byose bizaba bikumungo byose niyo mpamvu nabwiye kutogira ikibazo ko je bikora byose ndabibona maze mugiye kinini cyane mu vy'amamizya ikiye kinini cyane mu vy'amashow ndabibona ndumva kiyo kimwe ntazi muri rusange byose ibiriko byaba byose ndabiba byose ndabizi that's why no kwizeza abantu itariki 3 mu hasigaye indwi zibiri n'indwi imwe ni next week samedi ni samedi kurikira kwinjira ni kubuntu kuri STADE Intwari karibu cyane urabe nyuma ukunda Black FM ukunda samizi yawe ukunda abaririmbyi bawe ukunda ushaka ko Izack abandi ashimwe amahera menshi mu muziki w'u Burundi kari mu supporting umushigikire kuko ndibaza ujya munsi wa show tukazoba turi beshi cyane twakubisa amakoti ndabizi yuko tukazoba turi beshi cyane Landry ndazi yuko azogera avuga ati ahubwo kagiye kongera abandi mera menshi umuziki ube mwiza gose gusumba Jojo nayo azogira uko nyene twese batya dushemwe ingufu twese niyo mpamvu dushaka gusupportinga abantu biyumviye ko iyo cimva gukoranya baririmbye ashika 30 ku buntu ibaze
bivuga yuko nta kintu woshima gisumbico cyangwa nta kintu woka gushigikira gisumbico mu gihe ubona bimeze neza cyane. So karibu cyane bakunzi ba Black FM rero sindabarambire ariko ndabibutsa yuko hazo barabatumiye batandukanye abaririmbyi batandukanye Big Fizo, Sad B, Vishulov, Estanish, Mona Warda, Wiz Design, El Pro, Mr. Ndajya, Sawa, alwe mutima lo comédien, n'aba DJ NC the Baddest from All Star DJs, DJ Derrick, DJ Morgan kuva nyinga muri Black FM, aba MC nka MC Radio Promoter. Naya zole mu MC. Naho nyene akumvuga ibintu byanje boro buhoro. Je na kintu cyanje kiba gisanzwe bivuge ko aje mutsinda nguvu. Oya ndiko ndavuga. Mama shigari tega newe. Oya ndiko ndavuga aba MC ni wewe. Eka ntavyo narinzi. Mungu we Black FM waje hageze. Ale wanje minusha yo mu MC Bashiri. Abo sinano bazobonwa cyane. Cyangwa abantu bose bifuza kubona Izack beshi baramwumva uko nyene kwa umuntu wo munsi azaje kuri stage gwe bamubone azomureka arafasha ibintu byose. So abantu bose bifuza kubona staff yose Black FM baze karibu kuri Stade Intwari ndibazo byose bimeze neza cyane byose kabisa. Cyane na mbere kwanza numva ndyohewe cyane byimva mutima nuvumenga ndabuze nivyo mvuga kubera ko niryo niteka ridasanzwe kubera ko kuva nangura career yanje nibaze neze ko ico kintu ari byo byambere kizoba kimbayeko kandi ndifuza yuko muri CV yanje nzokwandika yuko Black FM yamaye umwanya wo kugarara kuri stage imwe iriko ibihanga bikomeye nka Big Fizo nka cabibaza jewe ndu MC ndavyishimye wowe nawe uzokwinjira ku buntu atatu uzokuru uzoje kwirabira show wose ibishwa ni ibaze frero akabisa nibaze neza ko twese rero atawugusiba twese atawosiba ku itariki 6 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2022 turabahaye ikaze nka Black FM nka Black Media nibaze neza ko muzobona byinshi bitandukanye. Mr. Izack, welcome again in our country. Nibaze neza ko wabonye n'akayaga kari keza cyane gose na studio yacu iri mu zo zambere nziza dufise mu gihugu number 1 imani hezagire imifuko yuzure uzovyumva nawe kabisa. Mu kurangiza reka ndabashimire mwese mpereye kuri nyakubahwa hariya Biggie tunabashimira cyane ku mwanya mwadutije. Merci beaucoup Landry gushimira cyane nitwabakenera muri nondwi mudusigura bijanye na show itagize muzoduha umwanya. Je ndibaza kuvino munsi gushika lo 6 nta kintu atari show nyene kabisa. Dushimira na timu yose ya Black FM duhereye ku murongozi wacu ariwe chef de programme Kivumbi, God bless my brother, my boss manini byose cyane ndanababwiye ko tubakunda cyane nka Black FM. Turabakenguru cyane kubona mwashoye ko twizere nk'ugwaruka rufise ingabirano murakoze cyane.